Sinzi niba mwibuka neza ibintu byabaye mu matora makuru y'igihugu mu gihugu cya Uganda muri 2021 bisa neza nk'ibibaye muri uyu mwaka wa 2026 mu matora ahanganywamo cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM National Resistance Movement ndetse n'uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana pop mu gihugu cya Uganda. Amatora amaze iminsi avugwaho byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba n'amakuru yazindutse avugwa ndumva nanababwiye makuru yacu yatambutse ko habayeho gufunga ibikorwa byose bya internet n'ibindi byose byatuma abantu bakomeza guhererekanya amakuru, hakaba rero hakurura imvururu zishobora kuba zatuma rero amatora atagenda neza muri iki gihugu cya Uganda. Ibibaye rero muri aka kanya gato nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda, imboni yacu y'umunyamakuru wacu mu gihugu cya Uganda atubwiye, reka nze mbigarukeho, ariko nk'uko musanzwe mumenyereye reka mbanze mbabwire mu buryo bw'inshamake amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya tubone kujya kuri amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda. Ntabwo batindira cyane, ariko reka mbabwire ko amakuru aturuka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga yuko urwego rw'akarere rugenzura umutekano wo ku mipaka rwahawe umuyobozi mushya, umusirikare wo mu ngabo za Zambia Brigade General Charles Simuyoni na Kempa yagizwe umuyobozi w'urwego ruhuriro rw'akarere ka Afurika b'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka cyangwa se EGVM. Icyemezo cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri b'ingabo bo mu karere yabereye mu mujyi wa Livingstone muri Zambia tariki ya 10 Mutarama 2026. Minisitiri w'ingabo w'u Rwanda Jenerali Marizamunda nawe yarayitabiriye. Itangazo ryasohowe n'inama nkuru y'akarere ka 13 Mutarama rivuga ko Colonel Arlindo Sebastiao Vandunem Fernandez ukomoka muri Angola yagizwe umuyobozi wungirije wa EGVM. EGVM ashyizwe muri 2012 kandi agamijwe gukemura amakimbirane n'ibihugu by'akarere ashingiye ku mutekano wo ku mipaka hifashishijwe iperereza, igizwe n'inzobere mu gisirikare, ikaba kandi ifite icyicaro mu mujyi wa Goma. Ni kenshi EGVM yafashije ibihugu by'akarere gukemura amakimbirane ashingiye ku mutekano wo ku mipaka, cyane nk'igihe habaga kandi habayeho kurasana kw'abasirikare cyangwa se kurenga imbibi. Tariki 20 Nyakanga 2021 ubwo u Rwanda rwashyikirizaga Burundi abarwanyi 19 b'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara bafatiwe muri parike ya Nyungwe, abasirikare ba EGVM bitabiriye iki gikorwa. Bene makuru mu buryo bw'incamake kandi kugira ngo tujye ku makuru yacu nyirizina, reka mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga yuko Trump yahagaritse uruhushya rwemerera abimukira b'Abanyasomaliya kuba muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakuyeho uruhushya rwahaga Abanyasomaliya uburenganzira bwo kuba muri iki gihugu nk'abantu baturuka mu gihugu kirimo amakimbirane. Uru ruhushya rwa TPS cyangwa se Temporary Protected Status ruhabwa abanyamahanga baturuka mu bihugu birimo intambara ndetse n'umutekano muke, bakaba kandi baguma muri Amerika badasubijwe iwabo nk'abandi bimukira. Uruhushya rwakuweho tariki ya 13 Mutarama 2026, aho kuri ubu Abanyasomaliya babaga muri Amerika muri ubu buryo basabwa kandi ko bavuye muri iki gihugu bitarenze kwa 17 2026, bitabaye ibyo bagasubizwa iwabo. Bibaye mu gihe kandi Leta ya Minnesota izwiho kuba ituwe n'Abanyasomaliya benshi imaze iminsi igarukwaho na Trump, avuga ko habaye indiri yo kunyereza amafaranga no gutera inkunga imitwe y'iterabwoba yo muri Somalia irimo Al-Shabaab. Mu Gushyingo 2025 nibwo Trump yavuze ko agiye gukuraho uru ruhushya ku Banyasomaliya baba muri Leta, gusa nyuma byaje kurangira bibaye abo mu gihugu hose nk'uko Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Christy Noem yabivuze. Ati ibintu muri Somalia bisigaye kandi bimeze neza kugeza aho itakiri mu bihugu byujuje ibisabwa bijyanye n'itegeko ry'uru ruhushya. Gukomeza kandi kwemerera Abanyasomaliya kuguma muri Amerika by'agateganyo bihabanye n'inyungu z'igihugu. Abanyamerika niho kandi dushyize imbere. Ati muri Amerika habarurwa Abanyasomaliya bagera ku 200 bafite uru ruhushya nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu yandi makuru akomeza kugenda avuga duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dute twinjira mu gihugu cya Uganda, babwire amakuru akomeye cyane atugezeho. Nzagufata waba uri muzima cyangwa se uri umupfu, General Ruboya abwira Thomas Rubanga, guverineri wa gisirikare w'intara ya Ituri. Lieutenant General John Ruboya yarahiriye ko byanga bikunze azafata cyangwa se azata muri yombi Thomas Rubanga ukuri inyeshyamba z'umutwe wa CRP. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, Ruboya wari uri imbere y'abaturage bo muri Ituri yumvise ateguza Rubanga ko azamufata yaba ari muzima cyangwa se ari umupfu. Yabwiye Rubanga ati Thomas, tuzaguta muri yombi waba uri muzima cyangwa se wapfuye, namaze gukora ibisabwa byose ngo utabwe muri yombi
yemwe naho uri tuzahagusanga nk'uko yabivuze. Mu mwaka ushize 2025 nibwo Lubanga wigeze gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe yatangaje ko yashinze umutwe w'inyeshyamba wa CRP mu rwego rwo gukemura ibibazo byugarije Abanya-Ituri leta ya Kongo Kinshasa yananiwe gukemura. Hanyuma amakuru avuga ko uyu mutwe umaze igihe urwanira n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa mu bice bitandukanye by'iriya ntara, ndetse mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi bawo bigaruriye umujyi wa Bure wo muri teritwari ya Jugu mbere yo kuwuvamo. Kuri ubu amakuru avuga ko Lubanga yaba aba muri Uganda, ndetse ko iki gihugu kandi kiri mu bafasha izi nyeshyamba ze nk'uko amakuru abishimangira. Ikaze rero muri aya makuru yacu mu gihugu cya Uganda, babwire ko amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda hitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu witwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, niwe uhabwa amahirwe menshi cyane. Amakuru avuga yuko umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri Uganda avuga ko yamaze guterwa ubwoba. Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gutegura no guhagararira amatora muri Uganda avuga ko yatewe ubwoba ku bijyanye n'ivyo ashobora gutangaza ko bizova byavuye matora buca aba muri ico gihugu. Simon Jabakama yashikirije ibi mu gihe ariko yishura ikibazo ca BBC kujyanye na video yazungurutse ku mbuga hwaniro, aho umuhanuzi w'umukuru w'igihugu avuga ko umurwi ujejwe amatora utazokwigegera na gato utangaza ko umukandida atavuganwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi azwi cyane ku izina rya Bobi Wine ari we mukuru w'igihugu ca Uganda. Muri iyo video uno muhanuzi kandi w'umukuru w'igihugu akurikirana ibikorwa yiga Kisikia Mukama yumvikana avuga ati nimwitege kandi nimwiyumvire ko Simon Jabakama yotangaza Bobi Wine Perezida Museveni asanzwe ari ku ngoma azoguma ku ngoma. Nimwigere mwiyumvira ko Museveni yova ku butegetsi biciye mu matora. Oya nimureke gutakaza umwanya wacu. Jabakama arongoye umurwi ujejwe amatora ashimangira ko umurwi kandi arongoye ukora ibikorwa byawo mu myidegemvyo hakurikijwe amatora amategeko, akavuga ashimitse ko atazotangaza umuzoba yatsinze nk'uko ibiharuro bizoba vyerekana nk'uko amakuru bivuga. Agira ati itegeko ry'umukuru w'igihugu rigenga amatora ritegeka umurwi ujejwe gutegura ndetse no guhagararira amatora guhinyuza, gutangaza no gushira abona ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu nuko bimeze. Ntushobora kandi guca ku ruhande ingingo y'iri tegeko. Yabandanije ahishura ko hari abantu bamugabishije ko ari nkamwe yonanirwa no gutangaza ko abantu bamwe ari bo bazoba batsinze, azoshobora kandi guhura n'ibibazo. Ati murazi ivyo nababwiye, ati mushinga naye jewe sindi mu bikorwa byo gutanga amajwi, ati sinanga amajwi, atutora niwe agena amajwi iyo uwitoza aronka, ati kandi ivyo abatora bazoba bavuze nivyo nzomenyesha igihugu muri iki gihe c'amatora nk'uko yakomeje kugenda abishikiriza. Abajijwe na BBC iyo umuntu rero amutera ubwoba nk'uko yakomeje kugenda bivuga, uwo ari we Jabakama yishyuye agira ati nimbura kimazi abantu atacu bafise bakora, atariko kandi baza ko ushobora kubona mu ngendo yanje ko ubwoba ari ijambo ritari mu majambo yange. Ashimangira ko atamutima usimba kandi ko atakindi kimuraje ishinga atari ukurangura inshingano ziwe, ati kubwo abanyagihugu ba Uganda nk'uko abivuga. Jabakama ashimangira ko Uganda izoguma ari igihugu gitekanye n'inyuma y'amatora. Vitezwe ko abanyagihugu ba Uganda bitabira amatora ejo kuwa kane igenekerezo rya 15/0 aho bazotora umukuru w'igihugu n'abashinga amateka. Ejo kuwa kabiri niho rero imyamamazo kandi yari maze igihe yarangira. Abanyapolitike 8 nibo bariko kandi bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu, harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 ariko yemamariza ikiringo kigira indwi, akaba ahanganye cyane Bobi Wine ku nshuro igira kabiri muri iki gihugu ca Uganda. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Uganda, makuru aturukayo mbabwire ko amakuru aravuga yuko leta ya Uganda yategetse ko internet ikurwaho mbere yuko amatora aba. Ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda cyategetse kompanyi zitanga internet mu gihugu kuyikuraho guhera ku mugoroba kuri uyu wa kabiri kugeza igihe zizabwirirwa.
kuyisubizaho. Hanyuma rero amakuru kandi leta yafashe iki cyemezo mu gihe kuwa kane tariki ya 15 Mutarama muri Uganda hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Ibaruwa yerekanwa n'ibinyamakuru muri Uganda, kiriya kigo cya leta cyandikiye kompanyi zitanga internet cyategetse ko izo kompanyi zitegereza kandi kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza yo gusubizaho internet. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine abinyujije ku rubuga rwe rwa X yamaganye kiriya gikorwa mu cyumweru gishize. Bobi Wine niwe wa mbere kandi wari watangaje mbere ko leta ifite umugambi wo gukora internet muri iki gihe cy'amatora nk'uko yabikoze mu matora yo muri 2021. Kuwa kabiri ushize abategetsi bo muri Uganda bari batangaje ko mu gihe kandi cy'amatora internet itazakurwaho nk'uko byagenze muri 2021 nk'uko amakuru yakomezaga kugenda abishimangira. Ayo makuru kandi aturuka mu gihugu cya Uganda avuga yuko kuri kiriya kigo cya leta ubu cyatangaje icyo cyemezo cyafashwe hagamijwe rero kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atariyo makuru ayobya, ubujura bw'amajwi ndetse no guhamagarira urugomo bishobora kandi kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu cya Uganda. Batavuga ngo n'ubutegetsi bavuga ko gukora internet muri iki gihe ubutegetsi bubikora bugamije gukorera mwijima, aho nta makuru yigenga y'ibirimo kuba aba agera kuri rubanda uretse ayagenzurwa na leta aca mu bitangazamakuru byayo. Mu matora yo kwa kane Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ayobora Uganda azaba kandi ahatanye abanyapolitiki barangajwe imbere na Robert Kyagulanyi abazaba bahatana ku nshuro ya kabiri nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga muri iki gihugu cya Uganda. Nyuma yandi makuru akomeza kugenda avugwa, ni makuru akomeza kugenda agarukaho duce mu gihugu cy'u Burundi. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ati ninde uyobora Burundi hagati ya Ndayishimiye ndetse na Reverend Kuriyo. Politiki Burundi kandi yongeye kunyeganyezwa no guhanganira ububasha hagati y'abantu babiri bakomeye cyane. Amagambo umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverend Kuriyo aherutse kuvugira mu kiganiro n'abanyamakuru yagaruye ikibazo kimaze igihe ariko kitabanirwa igisubizo. Ninde uyobora Burundi mu by'ukuri, ni Evariste Ndayishimiye cyangwa n'umuyobozi w'ishyaka rya CNDD-FDD Reverend Kuriyo? Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki ya 2 Mutarama, Ndikuriyo yibajijwe niba yarigeze agirana ikiganiro n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi mu Rwanda hagamijwe guhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ndikuriyo yavuze ko mugenzi we w'umunyarwanda adafite ububasha nk'ubwo we afite mu Burundi. Igisubizo cya Ndikuriyo cyaratunguranye, ni ubutumwa bw'amarenga bukomeye cyane bugaragaza ko ari inkingi ya mwamba mu butegetsi bw'u Burundi cyangwa se akaba ari hejuru y'inzego zose z'igihugu. Inshuro nyinshi Ndikuriyo yavuguruje abo muri leta barimo abayobozi bakuru muri guverinoma n'abo mu nzego z'umutekano, ubwo ubuyobozi bw'igisirikare cy'igihugu bwatangazaga ko abasirikare bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, we yemeje ko bakiriyo kandi nta wamukosoye cyangwa ngo bigire inkurikizi. Ndikuriyo yitangarije ko umupaka wa Gatumba na Vugizo ihuza Burundi na RDC igifunze kandi ko izafungurirwa rimwe nihuza igihugu cyabo n'u Rwanda. Ni mu gihe Ndayishimiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Edouard Bizimana bo ntacyo batangaje. Yagezaho anyomoza ku mugaragaro Minisitiri ushinzwe ingengo y'imari Alain Ndikumana uherutse kubwira abasenateri ko umutekano we ubangamiwe na Societe Fome ikora ifumbire mvaruganda bitewe n'uko yamusabye kuyiha amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 50 ariko akabyanga. Ndikuriyo yavuze ko uyu muyobozi nta kibazo cy'umutekano afite, agaragaza kandi ko iyi sosiyete idafite amakosa. No mu rwego rw'ubukungu ukunyuranya kuragaragara mu gihe Ndayishimiye kandi akomeje guhumuriza abarundi ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzazahura ubukungu bw'igihugu kandi igitoro cyuzuye. Ndikuriyo we yatangaje ko ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli kitazakemuka mbere y'umwaka wa 2029. Kubera iki rero Ndikuriyo avuga ashize amanga? Mu gihe gishize kikabakaba umwaka n'igice byagaragaraga ko ari umuntu ushobora kandi kugenzurwa, ariko bisa naho ibyo byarangiye. Umunyamakuru Edras Ndikumana avuga ko imiyoborere ya CNDD-FDD itarimo kubaha inzego, bamwe mu bayobozi kandi baraceceka kubera ubwoba, mu gihe abandi nka Ndikuriyo bo bavuga ko ibyo bashatse batitaye ku ngaruka zayo mu rwego rwa politike. Ndikumana Edras avuga ko akenshi amagambo ya Ndikuriyo aba atunguranye, atateguwe
kandi atubahisha inzego z'igihugu, bigatuma abanyamakuru bakunda kwitabira ibiganiro bye bashaka kumva byacitse cyangwa se ibitekerezo bita yunguruye. Umwuka mubi hagati ya Ndayishimiye n'ubuyobozi bwa CNDD-FDD watangiriye ku bwumvikane buke ku miyoborere y'inteko ishinga amategeko. Ndayishimiye ntiyashakaga ko Daniel Geras Liberabe yongera kuyobora abadepite. Mugendikuriyo n'abandi bayobozi bakuru muri iri shyaka bo bashaka ko akomeza kuyobora. Ubwo ishyaka kandi ryashimangiraga ko Ndabirabe agomba kuguma mu nshingano, Ndayishimiye nawe yafashe icyemezo cyo gushyiraho guverinoma atabanje kandi kubiganiraho n'abayobozi ba CNDD-FDD mu buryo bufatika. Yashyizeho abaminisitiri bemeye muyoboka barimo uw'ingabo, uw'umutekano, uw'ubutabera, ubundi ububanyi n'amahanga n'uw'imari. Bamwe muri bo rero kandi bahuze ari abajyanama be muri CNDD-FDD. Guverinoma kandi nifatwa nk'iyikomokaho. Ndikuriyo we abona ko itemeye kandi ko ntacyo yayikoraho. Ibi bishimangira uburyo rero yiteguye kandi kuyinyuza, kuyinenga cyangwa se kwitesha agaciro mu ruhame. Ikindi kandi cyongerera Ndikuriyo imbaraga ni ibibazo ingabo z'Uburundi kandi zagiriye mu ntambara mu burasirazuba bwa RDC. Abayobozi b'ishyaka bigaragaza ko Ndayishimiye ananiwe kandi kuyobora igisirikare, bikaba kandi bigabanya ijambo afite. Abasesenguzi mu bya politiki bagaragaza ko nubwo Ndayishimiye na Ndikuriyo bahanganiye ububasha, bahuje ingengabitekerezo, bose bashima ko abaturage bakomeza kandi kwikanyizwa umutungo w'igihugu ugasahurwa, bahuje imvugo zo kwibasirana, kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no guteza akavuyo mu nzego. Amakimbirane kandi muri CNDD-FDD si mashya. Pierre Nkurunziza ndetse na Hussein Rajab bahanganye kuva muri 2005 kugeza muri 2007, hakurikiraho Jeremy Ngendakumana muri 2010, ndetse bivugwa ko Nkurunziza yahatiwe kwemera Ndayishimiye nk'umusimbura we muri 2020 habura amezi make ngo apfe. Habura ukwezi ngo Nkurunziza apfe, yatangaje ku mugaragaro ko umuyobozi wa CNDD-FDD yakoranye nawe neza yari Pascal Nyabenda. Akaruta kandi karakamira ikibazo cyo guhanganira ububasha muri CNDD-FDD n'igikemurwa n'inzego, ahubwo gikemurwa n'imbaraga. Biroroshye rero kumenya amaherezo yahabuze ari abajenerali kandi bahindura ingendo uko yabaye gufungwa, guhunga cyangwa se urupfu. Ndayishimiye yarutse kandi kuburira abakozi bo muri biro by'umukuru w'igihugu narushatse ko atazihanganira abakorera abami babiri, nubwo atavuze amazina umwami wa kabiri bamwe baketse uwo ari we, ariko kuba afite ububasha bwo gufata icyemezo cya nyuma nabyo bishidikanywaho kugeza magingo ngaya. Ni rero uyobora Burundi hagati ya Reverend Ndikuriyo ndetse n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kimwe mu bibazo bikomeza kugenda byibazwa kugeza magingo ngaya. Hanyuma tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Mbabwiye ko Trump ariko yiheza icyo yakora muri Iran, ariko ibintu biracagoye kuri Perezida Trump. Iki ni igihe cyo gufata ingingo. Mu minsi 10 iheze yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziteguye kuja gutabara abanya-Iran bari mu myiyerekano, ari nkamwe Leta yakoresha ingufu z'umurengera kuri bo. Yavuze ko Amerika yari iteguye kuja gutabara aho hari imbere yuko ihigwa bongo ryaryo ritangura. Ubu rero mu gihe kandi ryamaze kuja ahabona, isi irarindiriye kubona ingene Trump abyifatamwo. Amakuru rero akomeza kugenda avuga ko Caroline Leavitt ajejwe kumenyesha amakuru muri Maison Blanche White House agira ati nta numwe azi ico Perezida Trump agiye gukora keretse Perezida Trump ubwe. Isi nibandanye irindiriye yibaza ibi na biriya, ariko nanone ni gushika ryari. Vyitezwe ko kuri wa kabiri abategetsi n'abajenama bamubwira inzira zishoboka. Avuga n'abanyamakuru igihe yurira indege irerura umukuru w'igihugu kwa Mungo. Trump yavuze ko yari ko yihweza inzira zimwe zikomeye cyane zishoboka cyane nkuko yagiye bivuga. Atewe intege n'igitero cagenze neza muri Venezuela. Trump yavuze ko ifatwa rya Nicolas Maduro ari kimwe mu bikorwa vya gisirikare vyagenze neza cyane muri kahise k'Amerika. Icifuzo cyo kurungika ingabo muri Iran ni ngombwa ko kizokwihezwa nkuko ivyabaye mu ciriheze vyerekana Amerika irashoboye cyane gukora ibitero yibereye kure. Indege y'intambara yo mu bwoko bwa B2 zakoze urugendo rwo kugenda ndetse no kugaruka n'amasaha 30 zivuye ku kigo cya gisirikare cyitwa Whiteman Air Force Base i Missouri, zija kurekurira ibombe bishika kure mu kuzimu ku bigo bibiri bikomeye vya nuclear vya Iran. Ariko Amerika ihitamwo gukora ikintu gisa nk'iki canke igahitamwo
gukora ibitero ku bantu kanaka b'ubutegetsi bwa Iran bafise uruhara mu gutoteza abari mu myerekano. Birumvikana ko Amerika kandi ifise urutonde rurerure rwabo ishobora kandi kwizizira. Abategetsi ba Pentagon, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ba Amerika basubiyemo n'ikimenyeshamakuru CBC News gikorana na BBC muri Amerika, bavuga ko hari vyinshi bishobora kandi gukorwa, harimwo n'ivyo mu kinyegero bitari bike. Harimwo bitero byo mu buhinga bwa none bikoresha imashini nyabwonko cyber operations, n'ibindi kandi bishobora kuja mu isekeza ryo kuvugurura ryo kuvuruga ndetse no gutesha umutwe bategetsi ba gisirikare ba Iran. Ariko rero ikintu kibe kandi gishobora gushirwa ku ruhande ataguherekanya ni ikintu ico cyose gisa cane n'ivyabaye i Caracas ku itariki ya 3/0 no kuvuga ukwezi kwa mbere, naho yoba ikimugajwe n'ibitero vya Amerika na Israel biheruka. Iran ni Venezuela, leta ya Islam iramenyereye cane intambara. Gukuraho umuntu umwe nibishobora kandi gutuma igihugu cose kigendera ku vyo Washington ishaka. Ivyo Trump aheruka kandi kuvuga ku bijanye n'igitero ca Jimmy Carter cyo mwaka wa 1980 cyo kugerageza kurokora imbohe z'abanyamerika zari muri Iran, ariko kikagenda nabi cane, vyerekana kandi ko azi ingorane zishobora gushika ari nkamwe yogerageza kandi kurungika ingabo muri ico gihugu. Ingabo 8 za Amerika zarapfuye igihe kajugujugu hamwe n'indege yunguruza ingabo iyo mu bwoko bwa isi IC-30 zagonganiraga ku butaka mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa Iran. Icyo gitero cagenze nabi hamwe ndetse no kumaramazwa kwa Amerika igihe izi mbohe zariko zerekanwa imbere y'amakamera i Tehran. Vyabaye imvo ikomeye yatumye Perezida Jimmy Carter atsindwa mu matora yabaye nyuma muri uwo mwaka. Trump yabwiye abanyamakuru b'ikinyamakuru New York Times mu ndwi iheze ati sinzi ko yari gushobora gutsinda ayo matora, ariko ntankeka ko atamahirwe yari afise nyuma y'ivyo vyago. Naho haheze imyaka 46 iki gitero kibaye, Washington ubu ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'uko ngene yofata ingingo za gisirikare. Ubutegetsi bwa Trump bwo buriko kandi burondera iki muri Iran. Biragoye kumenya neza ico Trump ashobora kandi gukora kubera atutazi neza ico yifuza gushikako. Bivuga ko Will Todman, umushakashatsi ku bijyanye n'ubuseruko bwo hagati ku kigo Center for Strategic International Studies, Perezida Trump ashobora kandi kuba ariko agerageza kurondera ko ubutegetsi bwa Iran buhindura ingendo nk'uko Todman abivuga, aho kurondera kuyisenya. Ndibaza inkurikizi zo guhindura ubutegetsi zoba kandi mbi cyane ku buryo ntashobora kandi kwemera ko yoba ariyo ntumbero yiwe nyamukuru, niko avuga. Ashobora kuba ariko kandi arondera ko Iran iheba mugambe wayo wa nucleaire. Ashobora kuba kandi ariko arondera ko Iran iheba guhiga buhongo abari mu myiyerekano. Bishobora kandi kuba ari ukugerageza gushira mu ngiro impinduka zotuma haba uburyo bwo korosha ibihano. Trump avuga ko hari bamwe mu butegetsi bwa Iran bamaze kumushikira bavuga ko bifuza ibiganiro, bashobora kuba kandi bari kubarondera ko ibiganiro ku mugambi wa nucleaire w'iki gihugu vyobandanya. Ivyo mwumva ku mugaragaro biva mu butegetsi bwa Iran biratandukanye cyane n'ubutumwa ubutegetsi bwa Amerika buronka mwiherero. Nicolaievit Caroline yavuze kwa mbere akongeraho ko inzira y'ibiganiro yamye ariyo nzira ya mbere. Ari umuvugizi wa Maison Blanche